hari amajambo umubikira bita Tereza w'i Kalkuta yigeze kuvuga. Ayo majambo narayumvise numva aramfashije cyane. Yavuze ngo niwabona umuntu yishwe n'inzara ngo ntuzogire ngo Imana ntiyamwitayeho, ahubwo nitwe ataco twamariye uwo muntu. Arasubira avuga ngo amaboko afasha aruta iminwa isenga. Hari umuntu uja kubwira amagorwa akakubwira ngo umubwiye ko ushonje mu nzu ahafise ifu, ahafise imifuko y'umuceri, ahafise ibiraya, ibiharage bya inamunihiri n'ibyagaharage, afise ubushaza butoto n'ubwumye, afise imivunda n'imyumbati mibisi. Mugabo kaza wumva kubwiye ngo reka ngo mbanze nsenga Imana. Uyisenge kugira igiye gute? Mwabarokore b'indyarya ibyo ntimwobireka kwe. Ijambo ry'Imana rivuga riti ufise imitsi mibiri nahe ko mugenzi we, ufise imitamana ibiri nahe ko mugenzi we. Hanyuma ntihagire umuntu yitwaza atsitazwa n'indya urya. None kugira ukamatire kagemere k'ibiharaga umuntu umuhe n'umwumba atagereka ko hejuru bigusaba kuzura mwemu yera, uvuge mu ndimi, ubaze ijuru icyo rivyiyumvira ko kugira uzokora ibyo bintu. Hanyuma nawe nta bwenge ugira. Imana tubabarire cyane. Oya reka ahubwo n'urwanko n'inzigo n'indambi wanyegeje mu gakiza, n'indambi wanyegeje inyuma y'ijambo ry'Imana, uracakeneye kubohogwa. Iryo rero ntimurikomera amashyi riragoye. Bwana asifiwe. Yesu yavuga ngo Imana siyo yaremye ubukene, ngo ahubwo nitwe twaburemye kuko twanse gusangira ivyo dutunze. Arongera avuga ngo ikintu cyose gito ukoranye urukundo gishobora guhindura isi. Imana ishimwe cyane. Arongera avuga ngo kandi Imana idusubiriza mu rukundo twahaye abandi. Arasubira avuga ngo Imana ntiyaduhaye ibyo gutunga, ahubwo yaduhaye ibyo gusangira. Uwo ni Tereza w'i Kalkuta yabihishuye. Imana ishimwe cyane. Rero tugomba kuraba mbega umukozi w'umugororotsi ninde? Umukozi w'umugororotsi ni umuntu ameze gute? Imana nishimwe. Umukozi w'umugororotsi ni umuntu ubuzima bwiwe buvomerera ubuzima bw'abandi. Umukozi w'umugororotsi ni umuntu kubaho kwiwe kumera urumva kuzana ivyizigiro mu bandi. Ni umuntu ugukomera kwiwe gukomeza abandi. Ni umuntu ugutunga kwiwe gutungisha n'abandi. Imana nishimwe. Kubera hariho abantu baronse ubutunzi baca baragomera. Babugomerera mu nzu zabo, babugomerera kuri bo, tibwigera butema ngo hagire uwundi abwumvirizako. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Ariko umutunzi kandi akaba umukozi w'umugororotsi, itunga ryiwe ritungisha n'abandi. Amera ko yaho igiti c'inganzamarumbo, abandi bashimikira ko ubuzima bwabo bugatotahara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Hariho abantu babayeho kugira ngo abandi bagire ubuzima bwiza, bafise intumbero nziza y'ubuzima bwabo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Kandi ngo umuntu umukozi w'umugororotsi n'umunyabuntu akunda gutanga. Yesu nashimwe. Haleluya. N'umuntu umugisha wiwe utagomeye nkuko nabivuze, ahubwo utemba uja no kubandi. Mube mureka ibintu tubivuga mu mazina yavyo. Hari abatunzi kubana nawe utoye umwaka.
hari aho ugira ingorane ukabana n'umutunzi w'umugome, yemwe ukaburagiza ingorane. Imana tubabarire cyane, kuko ubutunzi bwiwe ntacyo bwogufasha, ahubwo abukoresha mu kukomora, abukoresha mu kugutoteza, abukoresha mu yewe ukagira ingorane. Zikaba ingorane. Ariko iyo ubanye n'umuntu w'umugororotsi, Imana ishimwe cyane, aramenya yuko uwo bari kumwe nawe akeneye, yuko icyo yaronse nawe akimuha. Imana ishimwe cyane. Ndagira ndabamenyesha, amenyo y'inzara ni mabi. Amenyo y'inzara aryana nabi. Kandi ndagira ndakubwira, nimba hari umuntu utazopfa wibagiye mu buzima, n'umuntu yariye ubona ushonje ubishaka ntaguheko. Uwo muntu aragoye kwibagira. Imana itabarire cyane. Uwo muntu aragoye kwibagira. Ariko abigishije kare babivuze kare, ibihe by'umuntu hari igihe Imana ivyuburura, uwari hejuru akaja munsi. Hari igihe Imana ibigaragura, n'ahandi hagashikirwa. Imana ishimwe cyane. Burya hariho ibintu ukora mugabo ugasanga Imana ni igitangaza, kuko Imana yaravuze yuko uhaye umworo aba yiguranye. Ni mu Migani 19:17. Imana ishimwe cyane. Abantu ugirira akagongo umugorwa abaguranye uhoraho, ngo kandi kugira neza kwiwe azokumwishura. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Rero ngo umugororotsi agira ubuntu agatanga, kuko abazohezagirwa n'uhoraho bazoragwa igihugu, ariko abazovumwa nawe bazorandurwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ibintu bikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ryavuze ibintu bikomeye, ririko riravuga umuntu w'umugororotsi ategerezwa kuba umuntu abandi bose iyo agize ngo arabavamwo cyangwa agize icyo yotirigana ko abantu bose Imana ibona ati atiriganya n'abandi baratirigana. Imana ishimwe cyane. Mugabo no munsi hariho abantu kubera ikibi n'ubugome bafise bitaziriye amazina y'ivyo nyene. Umuntu akiyemera mu kibi akakubwira ngo yitwa ngo ni nyamupfa ntibarire, kandi nyene nukuri. Hari abantu wihweje neza ukaraba biramutse nyene bigashika bakaryamira ukuboko kw'abagabo, wosanga umuntu atorera kweri. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Abantu kumva ngo bitwa ngo nibanzopfa barushe, yewe gaye, kandi wabiraba ugasanga uwo muntu azopfa abantu bahangayitse. Ukwiye kuba umuntu w'ikimazi ahantu uri, ukaba umuntu abantu babonamwo nabo impamvu y'ukubaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana irafise ingene ikingira abantu b'abagororotsi, abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo igitsura cyayo kiri ku bakozi b'ibibi, kandi ngo ntikizana gusa ngo kiza guhenebereza ukubaho kwabo. Ariko hari ijambo rindi rivuga ngo umugororotsi ntazonyiganyizwa. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana yakubonye nk'umutahe ishobora gukoresha kugira abandi babeho neza, kugira abandi bagira ishimwe ryo mu mutima, kugira abandi babeho bamerewe neza, Imana irakurinda ikakuzigama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Hari abantu bakamaro Imana itegereza kurinda. Kubera iki? Abo bantu bose ufasha, hari abantu bataco bashoboye kugusubiza, ahubwo baje imbere y'Imana bakarira, bagapfukama, bakayambaza, basaba gusa protection yawe. Imana ishimwe cyane. Hari abantu basengerwa n'abantu isinzi
batazi kubera ineza bakora, babona bati umunsi yo tuvamwo cyangwa umunsi yo gwara cyangwa umunsi yo biki, twoba tuhuye n'akaga. Imana itubabarire cyane. Ariko nyene hari abantu nubwo bakorera ibintu byinshi badashima. Yego bariho